Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Muri iki kiganiro dusangira amajambo menshi ya Pasika. Iyi ndwi ndabifurize Pasika nziza kandi nzobandanya kwibifuriza. Imana ibahezagire. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Yesaya igice ca 53 umurongo wa 3 gushika kwa 6. Yesaya igice ca 53 umurongo wa 3 gushika kwa 6 handitswe ngo yarakengerwa agahurwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yarazi intimba icarico, yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntaco twamwibajijeko. Nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe nidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Irindi tusangira riri muri Yohana igice ca 13 ca 16 umurongo wa 33. Yohana 16:33 handitse ngo ivyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo dusangira ni rivuga ngo umunyamibabaro yaranesheje. Haleluya. Muri iki gihe ca Pasika twibuka urupfu rwa Yesu. Ntapfa, ntazuka, ariko twibuka igihe kibabaje yaciyemo n'igihe ciza yaciyemo, bikatuzanira ivyizigiro. Nako ndiyumvira indirimbo y'ikirundi y'amajana 254, indirimbo nkunda cane, ivuga mu gitabo c'ikirundi ni majana 254, handitse ngo yemwe raba igitangaza, wa munyamibabaro yanesheje umugwanizi. Tumukomera amashi. Haleluya, haleluya. Tumwimike n'umwami. Muhe igitsibo c'ubwiza ngo tumushengerere, mumuhe intebe y'inganji, ririmba vuza impundu. Haleluya, haleluya. Ari n'inganji nyinshi. Kuri igitsibo c'amahwa bamwambitse batwenga, mwambika icicubahiro, mwemere ko ari umwami. Haleluya, haleluya. Ganza, ganza Mukama. Vuza impundu, semerera, yanesheje Satani, yashitse mu bwiza bwiwe, tumukurira ubwatsi. Haleluya, haleluya. N'umwami aganza abami. Uyu yikoreye ivyaha vyacu, uyu yakubitiwe ivyo atari yakoze. Twebwe twamubonye nk'umunyamibabaro, ariko yaranesheje. Ubwiwe yabivuze ataranapfa, kuko yamaze kunesha, yarabona intsinzi. Nkundira nanje ndakuremesha uri kuraca umubabaro. Uyu yanesheje aratuma nawe unesha. Reka mvuge ngo wa munyamibabaro uranesha. Hari ivyo wanesheje, n'ubu hari ivyo uza kunesha. Kumbura urababazwa kubwo kwizera kwawe, kumbura urababazwa kubwo kwanka icaha, kumbura urababazwa kubera wirinda ikibi. Ntaco uranesha. Ngoma ndemeshe n'abahuye n'ivyago muri ku kwezi kwa 4, n'abahuye n'ingorane zitandukanye, n'abahuye n'ingorane mu myaka iheze. Ico cose wagihura naco. Umwe yanesheje arakora ngo uzobona amarushwa, uzobona amagorwa, ariko ureme naranesheje. Kubw'ivyo ndakware ngo wa munyamibabaro nawe uranesha, nawe uranesha, ureme, wemere Yesu. Avuga ngo ivyo ndabibabariye ngo muri jewe mugira amahoro. Muri iri jambo niwe jambo w'Imana, ugira amahoro, ntiwihebure.
umenye ko iki ari igihe cyo kunesha k'umunyamibabaro. Muri iki gihe cya pasika sinzi ibyo uri kuracamo, nta makuru ibyo bariko barakora ku bugingo bwawe, wa munyamibabaro we uranesha. Imana ihabwa icubahiro. Ureme, umenye, witege kunesha, kuko wanesheje ari mu ruhande rwawe. Twamwiyumvire nk'umunyamibabaro, twamwiyumvire nk'umunyagakengerwe, twamwiyumvire nk'ufise intimba, ufise akabonge, ariko nje kukubarira ngo uko bakwiyumvire kose bagira bona intsinzi, uririmba intsinzi yawe muri iki gihe cya pasika no mu gihe kiri imbere. Ivyo biguha ububasha usigara uvuga nka Paulo yandikiye Abagalatiya mbere n'ishengero mu Bagalatiya igice ca 6:17 ngo uhereye none ntiyakagira umuntu angora, kuko mfise mu mubiri inkovu za Yesu. Imibabaro waciyemo, ivyo waciyemo biguhe autorite yo kunumisha bimwe no kunumisha ibindi. Utwo nimutureke kuko mfise inkovu za Yesu. Imana iguhezagire, ugibiye vyiza, witeguye kunesha kuzanwa n'uwanesheje. Muri uwo mubabaro witege kunesha, nawe uzuvuge ngo uyu munyamibabaro yaranesheje. Imana iguhezagire. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo uyu mugorwa yatakambiye Uhoraho nawe aramwumva. Imana iguhezagire aho utakambira Imana, aho wisunga ijambo, aho ushishikara ijambo ryo kwizera n'intambara nziza yo kwizera. Uragahezagirwa wowe duteze yombi. Pasika nziza n'indwi nziza yo kwibuka urupfu no kuzuka k'umwami wacu. Murakoze kudutega yombi.